nawe nyene amasa hamwe nyene nandi mugabo bone yewagaye amafaranga yanje arahatswe we uboneka none n'amafaranga yanje ngo nje mu z'amamari yaje ngo nturu we hey sheri oya ngabundi bukenagira nsesagura amahera yanje ngo na mamari yaje wivuze bane mwana mukundana sheri uri kura bitahura nabi nukuri siko bimeze nuko ushaka kuronga n'abagabo bari oya gusa nyene nuko aguma mvuruga cyane mbashatse kumwororeza ngende kenda mwishura antelefone nkamwita banyene kugira niba ariko n'ibintu bisanzwe je ntari ni kuvuga uvi wanje no ukacugenda wiwe ore ubwene marore rimwe kabe gatatu umvire mu nzu singa nazine sizugurone bira mu nzu kwabe n'ufunguzo gwanye nago hayikunzu yanje ndabukeneye rimwe kabe bira mu bira mu atrai togo Ko umeze neza namahoro umeze neza nyine ushaka nakubwiye ko meze neza ufise kazikiye kunonda kubona umengo urafise ibintu by'imuhemu mbi nibiki je ndi umukozi w'Imana n'umupasiteri gezaho umukozi w'Imana wowe nasa nk'abakozi b'Imana wewe ubwo no wese kuba bukurimwo abakozi b'Imana bahe wewe nimba ari inzara ufise mbwira ndagomba ushaka hama nibandaniza ivyo ndimo so badungurungura umupasiteri byahe ikaje umukozi w'Imana duhuye nkabona hari ukuntu utameze neza kandi nkabona ico no gufasha sinurengana kuko nahamagariwe kugarura intama zazimiye wewe nimba ari inzara ufise mbwira ndagomba ushaka hama nibandaniza ivyo ndimo so badungurungura umupasiteri byahe n'imyitwarire yawe iragaragaza yuko utari umuntu mwiza kandi ibyaho uri kurakora Imana irabibona naco wonyegeza Imana kandi umenye yuko ingero y'icyaha n'urupfu nta kintu na kimwe wonyegeza Imana je ndiko ndarengana ngiye kuraba kisubanje hano haruguru mugabo mpuye nawe numva impemu itari nziza impemu y'ibyaha ibintu uri kurakora utabiretse wa mukobwa uzosha Wida ariko ndimvira nk'ubu none iyo byo wayifashe gute mbe nk'ubyo bagufata bari kubigenza gute ubwo ntari kubabwira ko rije ndiko ndagutuma gukora ibyo bintu uricunge Sikagenda mujanja ariko Wida je ndiko ndumviriza uburyo Fofo avuga aho kuko ntubona ko Fofo ari nk'ukuzimu ega ni shetani okay basi reka twiyumvire Fofo uravye ibintu ariko arakora byo byose biraboneka neza yuko hari inyungu ariko ararondera muri ibyo bintu ariko Wida aha kuko ntubona yuko Fofo ari nk'ukuzimu gerageje kuraba ibintu ariko arakora byo byose biraboneka ko hari umuntu ariko aramutuma bino bintu cyangwa ugasanga arabifisemo izindi nyungu twe tutako turamenya pusha je ko byo nibaza ko Fofo abifisemo iyindi nyungu ko sinibaza ukuntu aguma ariko aravuga
ukuntu bimeze ukuntu je ndamubona sinabaza ko ari ibisanzwe ariko burya turakwiriye kubandanya dukora bino bintu kugira ngo tumenye neza ico umugore wa Joshua ariko arapanga. Rero aba bakristo amajonde kandi bandanyiriza ndazi uhaguma ntangura kunsigira ibintu byinshi kuri umupastor nta pastor na bumwe buzuyemo ubwese kuri ubwo bukuzuyemo nta kibazo na kimwe fise. N'imyitwarire yawe iragaragaza yuko utari umuntu mwiza kandi ibyaha uri kurakora Imana irabibona ntaco wonyegeza Imana kandi umenye yuko ingero y'icaha n'urupfu muko utaritse ibyo byaha urimo utaritse kugenda muri zo ngeso mbi Imana izunguhana kandi ugu rugo rw'abantu ushaka gusambura ndiko ndakubona mu mpemu mbi gusambura urugo rw'abantu ujye amafaranga atakagombye kuba arayi wawe arayi gufasha umuryango. Niho vyodufasha kugira ngo Joshua ashobore kutwizera nico gituma gushika ino saha atagenda kimwe ndamwumvisha. Ego nje nivyo gusa wirana ndagukumbuye katarimbye kuri telefone nani no ahubwo gusa ubona ko ngaha ubu ni muhira jenyene kandi ubu ndibaza ibyabaye ubushize mu ntejo kongera kuba nashaka ko twigira mu cyumba rega mu cyumba wanje haragaragara yatanguye ivyo bintu vyawe mu cumba hagaragara n'ingende gukora iki wira nshaka nje kukwereka ahantu Yuda yanyegeje amafaranga yagurishije mu Yesu kwisavye Joha akazi dupanura akazi gusa navyo byo ari bisanzwe rega nta ntama yoba yuri impene nzigutari ko ari ivyo kandi rega burya jewe utasi sinokwanga udahindutse nguzi imbere y'Imana wakira agakiza uzohura n'ikigeragezo. So mbanda mbega yanzigeze he barayubatse mugo ntibarayiheza habuze iki aho mama aryama harava biragera neza kwera umva rero harava gusa mu cyumba we ni sawa nange ntihameze neza aho mama aryama hava wumva aho wanje wumva aho bameze gute ntibarayiheza kwera umva muri makero ntibiratungana inzu ntiramera neza urazi rero umuntu agura ibintu bimwe ubifate nka nkama ubibike neza bimwe wifyitirisha ugatakaza nkaburamwo na 10 nzokwica navyo nzovuga kandi bofre wawe mugahora nk'umibaba cyangwa ku telefone akubaza ati mushikawe nta kintu afasha ngamuhira uzovuga ati nta na kimwe ahubwo nshobora n'igihumbi ndaremvye ukazokurikana yuko hari ikintu kimwe mwarafasha muhira biragushiza wikuye amata mu kantu ivyo navyo novuga bimwe bigira yuko uri icasame ubure kubifata nka nkama ubona amahera harimo n'amadolari ntufate nk'ibishangashanga nk'ibibabi n'amadolari naza kuyamvunjira nakubwira ko yavunjisha yo kumengura ikijuju n'ubu ntiburatonda neza uracagira ibintu by'uburofu utabona ko turi muri business ngaha navyumvise yafate neza ejo nzogutelefona tugende kuyavunjisha hama turabe ko twomarira irya nzu ya mama sivyo mana ndazi igihero cayo nze mpemburemo na 10 ndagiye rero ujya nace sanga twara sawa ase nora taxi ngo ngwiki nimse madolari nogira na twara fata bisi cyangwa ugendera amaguru vy'amataxi wewe urazi ivyo turimwo ningu bava bayanyakana ndanayivye hamucuza ni birofa ngo ufate mo taxi sawa rero ngena na bisi nze mpemburemo na 10 zocumenye ico ndico wibagiye na telefone we sinahuye kuri kirofa sawa musigana sawa
mbana ico mpamagariye mbona sabute mu maso umukobwa cyo mbona ari bota cyo bibaye barasa neza mbiriza rero umukobwa maze iminsi ye 5 ntasinzira isi stress nyinshi ifise ibintu bimvuruga cyane mu mutwe cyane gose hamwe na nabyo bikandenga kimangayishije umukobwa yadiri wampaye n'ubutwi bandanya ibyo byo mukobwa nkagenda kugura ibyo mugore wa Joshua yuko dufise ndamukobwa sinjyama nta n'amahoro ndonka nukuri zirajya Imana nta mahoro ndonka byo nkora byose nimvire bijye ibintu nakoze kandi nako ndagufasha ariko nabonye nta ngaruka yavyo urazohogera ngo twobere n'umupasiteri ariko arampanurira acarata karabimbwire byose kumva n'amayamaye mwibarabara ngiriye kuba hariho n'abantu ngira nataha impuzu zose namaze kwambura mukobwa cyane no kuri kora umutima no kuranya nkira kwere nta mahoro mfise mu mutima sinjyama jeyo diri ryawe ubu ntajye nkishoboye ubu atani imisi yezo dupanze diri akakanya nabutse kubihebye Fofo ntabyo nshoboye wowe nivyo turiko turagirira ujya ko ari vyiza ahubwo deco nicyo nabona nuko twagenda tukababwiza ukuri cyangwa je ngenda nkababwiza ukuri ko amafuti yanje yari wanje nije nagenda mu bashiki ndamushije umugore w'abandi rero jewe asha nta kintu filmu nshaka kumva amahoro ko mfise amahoro mu mutima rero wapi kandi ikindi n'amahera waba mfitiye gitarama nta nshaka ibi niko navuga si Kirundi niko navuga igishino Kiespanyol niko navuga afanga na nasi ngara mista kwa shehe amahera nasi ngara amadolari 500 n'amarundi ngana n'umiliyoni n'nusu kiri nk'isakosha nani wari washize ngaha Kwenda kubaza nene ntakuba ntazi ko none yashitse Kawita amahera yashitse Bikwigira zeze Sewenye ana yanje Nje gabasha ndabizi none Amahera mbonamwe Amahera ubona Oya imagine n'umupasiteri yatanze ari giya mbere namubonye hageze naho ndamutuka ntamuzi nkamutuka nyine umupasiteri akacaho ambwira bijye byose twakoze yuko mbasambuza urugo rw'abandi kubera ngo ndiko ndakora amafaranga Fofo izo diri zuko wapi naho amahera kwere nta nshaka tumiwe Idi saa 5 ukwezi kurahera ubikiyemwo wumva ushaka kubivamo kwera kubera kudatara ko abapasiteri ababeshi abapasiteri bo bishaka inoti nta kindi kintu bashaka amanya bashaka amafaranga ne je ibintu twavuganye je na wewe hari undi muntu twiza tubivugana ko yamenye gute yuko jewe nakoze ngomba gusambura urugo rw'abandi kubera amafaranga kandi twavuganye je na wewe turi babiri turi ahantu mu misho tukabona idiri njyewe na wewe wumva ibyo bintu bibaho je rero sinshaka kandi n'ikindi nawe amafaranga wari ufitiye ayo mafaranga wari kuma nawe nshaka kabisa je singumira mu binyoma singumira mu beshi bimbuza amahoro kandi ibyo ntivyari by'iwanje numva ikintu cyahindutse nzova ati Alexina n'umwana mubi kandi bye Bega jewe nako je nimborerwa kuburyo no kibagira ahantu nashize amafaranga yanje ko jewe nafashe ndayapanga neza amadolari mpanga n'amarundi yashira kwa kwira nifise urugendo mw'imisi ko ari jewe nawe twamwiye chambre Joackim niga yinjira muri chambre no musi n'umwe wacu ni jewe nawe tubana mwiga chambre
undi muntu yoba yinje agatora amafaranga ngaho ninde ubu bugira ashaka gusanga ari imbere imbeba ibona ukuri kuva ryari tunze imbeba zitwara amafaranga ngaha mu nzu kuva ryari imbeba ishobora kugurira imashini igatwara amadolari igatora amarundi mugabo passport ngaha imbeba zirakunda kugira ibintu by'ipapuro ntinashinge ko n'iginyo ngaha imbeba ni bwoko ki nta n'umunsi n'umwe n'amafaranga 10,000 mwipana ho manari yasigamo ndayabona genda biko muyamesurana ko yo yansubitse haje hose mandayaza je ndiki juju kujyo cyo ngo jena amafaranga ni hazora umunsi yombe baduhura nzobwe ngo nayihohoteye nzoyisatura ndari nkuremo amadolari yanje n'amafaranga yanje ariko ntuzwi ko nayihohoteye Mabuja wallahi sigalara muri saro bose akirarana sha ibintu byarabaye bibi mabuja kumba abantu basigaye bawukanira mu rugo wa kanda gufuke canke sha mwahimbanye cyasa muje kuryamana mvuko wese agira neza sha birimbaje sha kusha bagira abagore beza bamwe bakarara muri saro banunga umunsi umwe bazagenda mu z'ibitanda Mana yazakuntije rimwe aguha amabere ya nyoko umva Fofo ndakubwira ikintu kimwe ico menya cyo cyose nkiri umwana ukwezi kuraheze cya kigabo arara mu cyumba agenda ara muri saro urumva kandi ntazi ngo byavuye kuki naramwishije yuko nzi yuko afashe ku nguvu rya mukobwa ntazi yuko nzi yuko yateye ninda urumva byose nta na kimwazi ariko baho bigeze bingeze ahantu pe ndumva narambiwe ndumva no mubwiza ukuri hama ikibe kikaba oya reka jewe ubu ndakubwiye ko narambiwe mba narambiwe Nigipfu si ikintu urya mu bantu wozana nawe ngo n'umuntu ngaha reka shaha narihangitse n'ibibazo nibara ku mutemere mukobwa gusa oya no kuri kw'Imana aho bigeze ubu si ivyo guhishahisha oya na ya divorce ndayisaba igihe nakubwira ngo je ngo sinawukana cette fois ndabona ngiye kwawukana pe yewe we ande ukigira cyagipfusha cyangwa ni mutoyi wacu kiraje ninge cyo ndakuvugisha mu kanya shashushu sawa benda kubazi wewe wararetse jewe biroroshe ko wonyita igikiga wigipfu jewe ndinzemba igipfu cankwe urya mugabo wawe akabigipfu wowe uco biki ntuco bigipfukazi niyo bigeze umugabo mwasezeranye imbere y'Imana n'amategeko niwe usigaye witwa ngo usigaye uza gutanga amategeko mu nzu yanje jewe mabuja ariko ndikurikira bwiza ukuri cindi ko ndaraba ibintu bikuragira mabuja suko warezwe nakugaburiye wavyibije dutamusigaye unsungara ku mutwe mu nzu yanje wabimperiki uko ni kukuranya ishuri none mukuru wanje
bazi yo kumengo ntiwareze ubu nsigaye mvuga nawe ukavuga kwanza guhe no soga ko nakweje nawe tutangana makaki nini makaki wallahi kwanza guhe no sasa nshaka kubona ngaha mu rugo rwanjye yari mikino yari miki ya Allah usohoke nyarutsa anduri nyubavuga ndakonge tora tora eshi mira mu hazi ibyo bigize ngaha n'isi yose umengo sinzi uzosubire n'undi munsi ndakwereke nawe ngo mugucuza urahapo none nakukuze shero ya mugatuma promo umuntu akotumwa we server reka twe turaganira Bernathan yego naribagiye kubwirayo nabonye shero kaje gusaba amahera Joshua umugore wazeyo yamburiye kuva mba kagagore karabayisheshe ka Joshua kagagore ka Joshua yo nikanyirukanye mu nzu yako kansunagiza bamenga ndibabika ariko karasunuza kakibagira kare gafise ibiro 5 hewe yaba utari wagiye gusaba y'amahera nari kugakubita buriza yankubwira madamu umuntu wese yituruye ndabonye uyu munsi byagenze neza kandi ikindi nacyo noguma ndagushimira nuko ukuntu ujya musuma wamfasha ukangaruza telefone yanjye kandi ikindi nacyo ndabona ko amasaha ariko arandega amasaha ariko aragenda ashaka kuja muhira umunsi wagenze neza ngira ngende muhira ngira tuzosubira kubona n'undi munsi none wewe kwambwiye ko bakwirukanye none musuza kurara he kumbana n'amasaha yagiye asigaye ari mu joro so kurya amahera mabu care jewe wiga ndafise mbwere nimereye je ni umwana wo mwibarabara burya je ni wonkangisha ngo wanyirukanye ngo noburaho nirarira ce nirarira mwibarabara kwe burya ni kubera wowe waciye untevya uza kungurira ibintu ngaha vyo kurya ngo kuranshimira burya je mba nidugiye mu Gitabazi aho mvuka twe tuvuka Igitabazi uwo mutima wambwiye niwe nagiye none iyo ugenda kwa Yohani naho ujya mugabo afise ibibazo bingana umuyoro ugacuca kujya yagira ibibazo yagira gute kazima yanyumvirije kandi jewe sinari kuja kwiyaraza hariya kwa Yohani kuko jewe nagiye ku mutima umbwiye kandi murundi yarantunganirije yaramfashije kandi Imana imuhezagiye kandi wewe urazi ko ari we nyirabayazana wewe nkaguha amafaranga uje kuri hinzo ukashuja kwigurira ibitenge mbega nkujya mutami yacu ashavura yataba umuntu jewe asanzwe tumvikana azi yuko jewe ntigera ndamugora akacaza akacavuga ati nimumvire mu nzu twaca tujaye kuzinzita ruzura
burya ntakubesha we waronse ca wiyumvira nk'ubu wewe bari kugusubiza ibi ajya bari kugusubiza amafaranga wabiguze naragwenze sinayibwa bisoneje ahubwo sinayibwa bisoneje hagereye yewe ntiwumva ko uri umuntu mubi burya kandi abagore niho bama babavuga urafata kuko we nanariwe niyinda wachiwe ntiwoja gusaba amahera iyi ni ikibosi wena abagore murimbura bugire mugabo umviriza mugabo menye yuko naho nagiye gusaba amahera erega ibigora bigora umugabo none wewe hajya ubona ajya makamya hindisha niki wewe urazi ibyo tuganira nawe none wewe wibaza yuko atakintu yo baraza kumbwira ati burya muzera ugenda kugirira sheke nta kundi ariko ko byabaye imana ishima ko tutandagaye cyane nashwe akavinyo n'imwe nibaguwe wanashaka natubirunwe mugabo ntuzusubire nibaza ko byaraye biguhaye iki kanya kagore karamazera kyawe mugira ubwenge abagore bamugira ubwenge oya bije kugenda manzi byihoze nyine ntushobora kurara mu barara kandi nanjye bamfashije oya ikintu gihari ngenda guha amahera amafaranga makeya uzo gufata hotel uronke n'ibyo gufungura aza kugufasha Asha no bavuga ngo kore neza wigendere kandi yo ntakugaruriza irya telefone amafaranga simba ndayarose abuje urakoze gose we rero bagura ijoro ryitse ushugene ngora niko wasigiye amafaranga nkaba nanyoye sha wihereje igereza hosha banyirukanye bibaza ngo jewe ngo zogiraho aho mba niconja we ahubwo barihenga basha nibanzanira inyama nirinde nego umuntu umubosi naye ndafise amafaranga barakabura banyirukanye sha amafaranga simba ndayarose Ibiki wewe? We ni fianto, nkaho uravuga iki wewe? Urafise ivyo uvuga wambaye umugabo. Ugufi nk'ifundi n'ivyisumengo ntoreza zapfubiye mu nkono. Bize ndakubwira. Abavye akabere ni kera. Naragerageje ndiha amahoro. Ndakubisa no mucuma ndaza kwa muri saro. Ariko uno munsi. Trop c'est trop mon cher. Umviriza. Ine divorce ngaha. Undaba wareka ico nkene ni divorce. Ubu rero karashize ingani usigaye ufata ku nguvu. Ukabura kwabira nk'inyanana. Je fata ku nguvu. Kutavuga ko ateye n'indarofa. Ndakwisha. Korako ko wiyebera umugabo. Bari kweri ukankorako wambwawe. Wewe ushaka uransabura urugo. Wewe ntiwavuye ngaho nkubitiye umugore wewe ugarutse ko rikinga nawe uhuye ruguru ndakuzana mu gisagara umugore wawe byose ugize ugarutse ko rikinga ndagusabye please bazi ko ndakubaha grand frère ndabona ko mwari mu mishwano ariko ntituje kubashikira muri izi ntambara zabo kandi wowe umaze kubona ko uri umwana mwiza ufise ingeso nziza imisi tumeranya kweli ndabona ko uri umwana mwiza kweli biraboneka ariko nashaka ndakubwira iki kintu muri no misi simeze neza ko hari ibintu nyene bitari ko biranyorohera no mpamvu nibyo nkora byose atana kimwe kiriwe kiragendeka
urazi hari umukobwa w'umugenzi tumaranye igihe kirekire ariko hari ibintu byaciyemo ngaho hagati bitameze neza kugeza n'ubu nibyo bihaye bimpangayisha. Ndabikubwiye ibi bintu kubera ndakwizeye. Jo, uwo mukobwa yampaye idiri y'amafaranga. Ambwira yuko nogenda gusambura urwo rugo rw'abandi. Ambwira yuko nogenda muri urwo rugo mvuga ati umugabo wo muri urwo rugo ko yanteye inda kugira ndarusambure. Ariko biriko birambangamije, biriko birambuza amahoro. Kubikora narabikoze. Umutima umwe umbwira ndabireke, uwundi mutima umbwira ndabibandanye kuko binjiza amafaranga. Rero ngawe niho bice bincanganyira mu mutwe. Nana, reka ndakubwira ikintu kimwe. Icambere reka ndagushimire kuba ugize iciyumviro cyo kuba wongesha inama. Nukuri ugarukiye hafi. Ariko icya kabiri reka ndakugayira igikorwa cy'ububwa uri kurakora Nana. Reka ndabwira impamvu ndashita igikorwa cy'ububwa. Ndakwibarize gato. Mbega Nana, wewe umukobwa araje urubatse, uwo mukobwa araje akubeshe ko afise inda umugabo wawe yamuteye kandi aramubeshera. Nana, vyo kuryohera? Nivyo kuryohera? Nivyo njohera. Rero bibaye bito kuryohera mwana wa mama. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo udashaka gukorera mugenzi wawe cyangwa icyo udashaka ko bagukorera nawe ntugikorere mugenzi wawe. Icyo udashaka ko bagukorera nawe ntugikorere mugenzi wawe. Rero Nana, ishire mu ruhande rw'uwo mugore ariko arahangana n'umugabo wiwe kandi ubizi neza yuko ivyo bintu bitabaye, iyo ndata yufise. Ibaza urwo rugo rw'inzira karengano kurasambura Nana. N'izina ry'Imana. Basi reka ndakubaza ikintu kimwe Nana. Uwo muryango nimba batarasambura ntiworavuga ko ari ikintu kizima ukaja kubasaba ikingo hakiri kare? Basi hoho nyereka basi foto ndaba uwo muryango hoho ko atari ya miryango usanga yaravumwe yanyaguhwera. Sinzi ko mfise n'ifoto zayo kubera n'uwo mukobwa nyine sinibuka. Ndaho nabanda zifise gusa sinibuka ko ndazifise. Nana, abantu urabazi? Yego nabanyana. Urisiri ko arabo? Nabanyana sinakoresha. Nana, je bano ndabazi? Yes, of course. Nana, uyu mugabo yitwa Joshua. Ni mukuru wanje. Uyu n'umugore waheruka kurongora nta n'amezi menshi bamaranye. Uyu mugore igihe duhura wewe bakwivye telefone, uyu mugore niwe yarahejeje kunyirukana. Ndakubwira ubuzima ndimwo ko nirukanwa n'umugore wa grand frère. Uru rugo ni uri kurarusambura. Ko nanazize ijambo ryo kuba ndiko mvugira grand frère, umugore aranankubita nenda gushaya, ankubita nkaho mengo ndi ngoma z'abaporozo, nkaho mengo ndi gahini yishe Abel. Nana, wagiye mugasinzira uri kurasambura urugo rw'inzira karengano. Nana, urwo rugo Imana izorukubatse. Nyarukaho bukeye urabona ko bubwije. Ubundi nkeka bamaze no kunigurana. Nyarukaho bukera basije kubasaba ikigongwe. Ubabwize ukuri kuri babeshya kuko uru rugo rukamara gusambuka byose bizokuca ku mutwe Nana. Bizokuca ku mutwe mwana wa mama. Tunare kwidiri ntabwo yaricaye. Ahubwo byiza ko wari umbwiye ukagaca bigaruka nyane. Nanjye sishaka kuguma nikorera umuzigo. Barabyiza nimuvuze aje mu gatondo ko twogenda biba byiza ko twogenda. Nana, je nuko nzoguherekeza ariko ugenda usaba ikigongo mu muryango. Ico nshaka gusaba zikindi. Uyu mukobwa arafise ijambo rikomeye ashaka kubwira. Ari naco gitumye ngaruka muri rugo. Naho ubundi urazi ko nari narirukanwe. Afise ijambo cyangwa afise inda?
Mbewe ko witimbere nk'agatuko. Mureke. Mama njo. Useme yote usisiki woga takitotaichi. Hata kimoja. Ingo mama. Nanje nze. Turaguha kanyu. Mva mukobwa. Aha rero. Uvuge byose kuva kunagushika kwiherezo. Kigifu cy'umugabo n'igihukanye naco kugira. Jewe ndi ngaha. Nabimutambwira. Nimba hari ibintu woba wari bagiye kumbwira. Byose bivugire ngaha ku mugaragaro. Jewe uyu munsi. Ikiba kiraba. Umvise ngaho doga kwijambo. Jewe maze iminsi hari ikintu kindi mu mutima. Maze iminsi ibyo nkora byose bitagendeka neza bivanye n'ibintu bindi mu mutima. Tugahura n'abapasiteri bakabimbwira, ariko mbona uyu ari wo mwanya wo kuvugisha ukuri. Nukuri Joshua, narakubashije ibintu byinshi ku mugore wawe. Nakubashije ibintu byinshi. Nukuri je nawe namwe tugize tubonanira. Atari ujya munsi nje kukubwira ko nshaka akazi. Ariko nta kazi nari nshaka. Hadi twari kumwe n'umukobwa yitwa Fofo. Hadi twari kwidiri. Joel yampaye hera ngo nze ngo hajya. Ngo mbere nk'umuntu ari kwara gusaba akazi. Hajya hose naza nkagufata ukungaha. Hajya ari kwara dufotora. Inyuma yaho twaraje ngaha. Niwo Fofo nyene. Yambwiye ibintu ndambwira umugore wawe yuko mfise inda yawe. Kandi wanafashe ku ngufu. Nukuri nje kugusaba ikigongo. Ndazi ibyo nakoze ko bitanegereje. Narakuvuga ububeshi. Umugore wawe ndamubesha. Ariko Josh, ujya mukobwa Fofo, naho gumumwihambirako. Je ndabona ko atarahera. Ujya mukobwa ndiko ndaraba igihe cyose mu maranye. Jewe sinigira mbyishimira nkubwiza ukuri. Ndiko ndaraba ibyo akora. Ndiko ndaraba inyifato yiwe. Ndiko ndaraba ingene ariko arabyitwaramo. Nukuri kw'Imana he. Sindiko ndamyinzera na gato. Inyifato yiwe murabye acaha akagarukaha. Urabye telefone yiwe agoma yitaba arusha n'abanyama business. None uwo muntu uboneje mu rugo rwa kazoza muzopanga. Urabone ko azokubera mwimbuto y'akantu kweli. Jewe ndafise ubwoba bwishi. Kweje uzosanga uri kurarerera abarundi. Usanga uri kurarera abandi bagabo. Kandi burya bama bivuze. Uza guhusha itungahusha umugore. Raba neza ujya muntu Jesse ndamwizera kabisa urambabarira mvugiraho mugabo sinigira nizera ujya Fofo kabisa. Burya ntubona Fofo. Uje yuzuyemwo umutima w'ubugome w'ubunyamaswa. Kandi rero burya je nama nabivutse intarabona iseri haha kandi ugutwi kwihene kumva gutogotera mu nkono ndayarivuze ndirengani uzobumbarira. Nukuri nanje gusaba imbabazi. Ndakwinginze mu mbabarire. Ukwenda kumwinza mbabarire. Mbabarire. Okay. Ubu nta birebire. Ko nawe warakoreshejwe. Kandi wagize neza kuba wumvira ijwi ry'Imana. Kumvira n'abakozi b'Imana. Ukaza gusaba imbabazi. Kuko si abakobwa bose bashobora guhabwa amandiri nk'aya.
akaza gusaba imbabazi kubw'iyo mvo urababariwe. Okay. Nawe ushaka divorce? Ukuri kumvise? Okay, fine. Tugenda guha divorce. Arira. Kuri wakumvise sawa. Rero tugende ndaguha divorce. Nibiki? Keke abagore muri ngihaje. Shaka divorce? Tugenda guha divorce. Just nakagabo kagufi. Tugenda ndaguha divorce hamwe urondere barebare. Urazi ibitutsi wanuzigere bingana wewe. Urazi ukuntu wancoko. Urazi ukuntu umaze iminsi uncokora wewe. Warira shari nuko nanjye sije barambeshe nagize abagenzi bawe. Wewe ntugira ubwenge none wewe. Ariko bro, irangagiza ibintu byose byabaye. Umubabarire. Kuko urumva ko habayemo akagambane. Kandi urumva ko akagambane ari ikintu cyateguwe igihe kinini. Kuko urumva ko hanagimwe n'ibintu by'amafaranga. Rero uramubabarire ko nawe yarahenzwe. Kandi sino kubesha. Najewe nk'umuvukanye wawe. Mfatiye ku bintu numvise uko byateguwe. Naje sinari kubihakana. Nari kuvyemera neza ko ari byo. Ariko urumva ko nyiri kuzana ikinyoma we nyene ni wazanye ukuri kandi yabisabiye imbabazi. Rero n'umugore wawe tera intambwe mubabarire kuko mwabaye umwe. Cini waza kugushikisha ikintu gikenewe ari imbabazi kandi ijambo ry'Imana ridusaba kuba umunyembabazi. Rero no kubwira ngo mubabarire, ndabisabye kabisa bivuye ku mutima. Mubabarire, mugirire impuhwe. She, ndakubabariye. Ariko guhera uyu munsi wirinde abagenzi babi nka ba Fofo. Wirinde undi muntu wese yoza kugusamburira urugo. Hajya ubona ndi busy ndiko ndiruka bariko ndarondera umuryango ntabaha baramandira nduga imisozi nkamanuka ibiyaya nkaca ahantu habi nkarara amajoro kugira ngo mfate neza wewe ndonderera wewe gusa nta wundi wundi ni kubw'umuryango wawe. Wirinde umuntu wese yoza kurusambuza kuko urugo ni babiri, ni jewe nawe. Hagimo wa gatatu biba bipfuye. Rero umenye ko urugo ari wewe nanje, atawundi muntu kwegura ikibanza. Okay. Guhera uyu munsi wiyumva amahoro. Ndakubabarira. Urumva rero cyatumye tubakuranya uyu munsi ijambo nyamukuru cy'igenda rifise. Ijambo nyamukuru rifise madamu arafise akajambo ashaka kubabwira. Umva ese novuga byinshi
gatumiye ijambo tubwire icyatumye dukorana uyu munsi. murakoze kumpa ijambo nk'uko umutware wanje abivuze n'ukuri uyu munsi nashimye kwicarika ngaha kugira ngo tuganire ibintu bishika kuri bitatu by'ingenzi. Icya mbere na mbere noshaka kubahumuriza mwebwe nk'abavyeyi bacu nka parrain na marraine ko urugo rwacu je n'umutware wanje ubu ari amahoro. Tubanye neza, umutekano ni mwiza cyane rwose, ariko kandi nkari numva mfise agahinda ku mutima wanje, sinari nkiryama ngo nonkitire neza, simfungura ngo bimanuke neza, bivanye n'ibintu nabakoreye, bivanye n'ikibazo kiri hagati ya jewe nawe marene. Ni ukuri kw'Imana ndumva ndiyakize cyane ku bintu nakoze, narakuburiye indero bitari bikenewe, narakubahutse bitari bikenewe, ariyo mpamvu nafashe akanya n'abakoranije ngaha, wowe n'umutware wawe n'umutware wanje ngaha nkaba nabicaritse ngaha kugira ngo nsabe ikigongwe. Ni ukuri ndasabye ikigongwe, ndasabye imbabazi, sinumva ijambo nobivugamo kugira ngo utahure yuko nitahuye jewe nk'umukobwa wawe. Ndazi yuko ishavu ry'umuvyeyi yirirwa ariko ritarara. Umbangire ni ukuri kw'Imana, wibagire birya vyose, wibagiye amajambo yose mabi noba narakubwiye, wibagire ibi vyose noba narakubwiye, wibagire ikintu cose coba ari kibi caciye hagati yacu. Ungire imbabazi dusubire nka kera, subire mbe umwana wawe, nawe usubire umbere umuvyeyi. Ni ukuri kw'Imana sinosaba ikigongwe wewe nyene, ndasavye n'ikigongwe umutware wawe, ko ndazi ndagushaye ko wewe nawe mba ndamushayeko, kuko simbona n'ikindi kintu novuga. N'ukuri jeje nyene birandenga, mumbabarire mungirire imbabazi, hama urukundo rubandanye kumwe kwa kera. Numva mfise ikibazo uzumve ko ari iciwawe mare, ninumva ufise ikibazo nawe nze numve ko ari iciwanje. Amajambo make nivyo nabahamagariye. Mfasa urakoze. Ajya nibaza yuko niko urabona icigwa c'ukuntu bubaka urugo. Twebwe muza kudutora kugira ngo tuze kubahagararira, mwari mwibaza yuko ari ibintu vyoroshe, mugabo nejo bundi umunsi watoye umupare canke umwarene wiwawe adashobora kuza kuguhanura mu gihe abona yuko hariho ibitagenda neza, uwo ntazoba ari we. Jewe uno munsi ndaryohewe, nibaza yuko madamu wanje nawe uyu munsi ngira ngo aza kuryama neza, yaramaze imisi ahangayitse. Jewe nari maze imisi mbona madamu wanje yataye umutwe n'iki, umenga ameze nk'umusazi. Je mbere nanje biranantirimutsa, biranantera n'amakenga, mugabo nkibuka yuko yambwiye yuko umukobwa yabereye marene ariwe mugore wawe muze yamubwiye nabi. Mugabo rero ko yamaze gutahura ko yakoze amakosa akaza gusaba imbabazi, jewe n'ukuri nta vyinshi nobivuga ko, mugabo gusa azamenya ivy'isi uko bimeze, azamenya ab'isi uko bameze. Madamu niwe ari ngaha, niwe ariko arasabwa ikigongwe, nibaza yuko we nyene yokwivugira, niwe atanga ikigongwe, si je ndagitanga. Hanyuma icambere coco mbaje kugushimira kubona wiyumviriye yuko woba warakoze ikosa. Bene urazi ko nari namye ndakubwira yuko iyo shetani yinjiye mu rugo gusohoka biragora. Ndaryohewe cyane kubona yarasohotse. Ni benshi bagira amakosa ntibuke kubakosheje, ariko kubona wavyibutse, je ndi umuvyeyi namana imbabazi, kandi nzokoma ndakubabarira ibihe byose. Sinzibagira yuko wigeze kunyoboka nk'umuvyeyi. Iri kosa ribaye iminota ingahe ntaryo nari gufatirako. Antake
noba naravyaye. Urakoze cyane, je nzokwama ndaguha imbabazi nubwo benshi batigera batahura yuko umuntu akosha, ariko je harya nari natahuye ko ari umudayimoni yari yakwinjiyemo. Nzokwama ndakubabarira kandi nifuza ko urugo rwanyu Joshua ruzoba urugo rw'akarorero, rwa rundi muzokwama musabana imbabazi igihe cyose mwakosheje. Ndabarabire. Ego hama turashimye, turaza ko jewe na madamu tugiye kumva turemye yo abana bakosheze abavyeyi. Mu by'ukuri bagira igihe bakiyimbura akabona yuko bakoze amakosa, bagasaba bazi bakazironka n'umunezero, ariko twagiye gusanga si byiza yuko mu muryango ese mu rugo umuntu yoza arumviriza amajambo y'abantu, na cyane cyane abantu baba barabaye aba ex. Abantu ni kubatinya cyane. Uvuge ko yoba ari Fofo, yoba ibyo byose ari nyuma yacu. Ujya mu ex wanje we yansamburiye urugo, plan zose niwe yazitegura, kashira madamu. Eko nari nakubwiye ati byari byo byose ibi bintu hariho umuntu atinyegeje no nabyo nari nakubwiye. Ijambo rya mukuru ririrwa ntirira, kandi burya ijambo ry'umukuru urishima umukura. Ariko rero madamu Joshua turitondera abantu. Eko murakoze cyane rero.